Kuri w'Imana itariki 23 Ruheshi 2019 no Burundian Gospel TV yaramutse yishikira ku kibuga c'indege aho twagiye kwakira umuririmbyi twindiranye igishika ari we Dudu Niyukuri Theophile aho aje gutegura concert yiwe itegekanijwe le 7 juillet uyu mwaka 2019 aho izobera kuri Jardin Public. Akaba yari yakiriwe n'abantu benshi biboneka yuko bari bamwakiranye igishika. Yashoboye kutwiganira akiri ku mutima atubwira uburyo yiteguriye iyo concert, uburyo yiyumva ayaryohewe n'abaje kumwakira. Hanyuma mugabo tuba dukorana umwanya wose, tuba turiko turategura byose hamwe. Hanyuma uko twahura niko twariko turumva ko biriko biraza. Biriko birafadika, biriko birafata isura. Kubera n'abantu dukoranye igihe kirekire. Actually muri album shash aba nibo bavugije. Uyu ni bavugije batterie, uyu ni bavugije guitar. Abandi ntibashoboye kuboneka. Ariko bizogenda neza. Cyane gose iyo duhuye tuguma ducrea, tuguma twiyumvira bishasha no kubonana gusa caza bishasha. Murakoze cyane. Asante sana.